indege z'intambara zo mu bwoko bwa Falcon F-16 zaherekeje ikipe y'igihugu ya Polonye yitabiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi kirabera muri Katari guhera kuri 20 Ugushyingo 2022. Ikaze iyi kipe yatangarije aya makuru ku ikonte yayo y'urubuga rwa Twitter kuri uyu wa 17 Ugushyingo, aho yagize iti twaherekejwe ku mupaka wo mu majyepfo ya Poland n'indege za F-16 ishimwe n'indamukanyo ku bapilote. Aya magambo yaherekeje video y'amasegonda 25 igaragaza indege nini iri mu kirere ikikijwe ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso n'ebyiri iz'intambara za F-16 cyangwa se Falcon 16. Ikinyamakuru New York Post gisobanura ko izi ndege zagejeje iyi kipe aho ikirere cya Poland kirangirira zisubira ku birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere. Abakinnyi barimo rutahizamu Robert Lewandowski ukinira FC Barcelona muri Espagne bamaze no kugera muri Katari, aho bitegura gukina umukino wa mbere tariki ya 22 Ugushyingo. Ziherekejwe nyuma y'aho igisasu cyaturutse muri Ukraine kiguye mu gace ko ku mupaka muri Polonye kikica abantu 2. Mwaramutse n'abaduteze amatwi. Turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika mu gisata c'amagara y'abantu. Malawi iriko iragwana n'ikiza ca kolera kitari bwigere kibaho muri ico gihugu, aho kolera yakwirakwiye mu gihugu cyose kandi imaze guhitana abantu barenga 250 n'abarenga 8,000 bamaze kwandura. Abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'abafasha baramaze gutangura amasekeza yo gutanga incanco no guhimiriza abanyagihugu kubumbatira isuku. Abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bafise ubwoba ku bwinshi bw'abandura bushobora kuzotuma amavuriro arengerwa. Malawi yatanguye gucandaga kolera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ifashijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, ariko abakora mu gisata cy'ubuvuzi bavuga ko abicandagisha ari bake kuko benshi batinya izo ncanco. Mu gisata c'abimukira naho abimukira batari bake baratabawe, ari kumwe muri bo afira mu mazi. Ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mw'ibahari Ege ku ruhande rw'Ubugiriki. Abacungera umutekano ku nkengera z'amazi bavuze ko barungitse abiri mu mato yabo akizura inyuma yo guhamagarwa basabwa ubutabare mu izinga rya Kos hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Bavuga ko basanze abantu 11 mu mazi, umwe muri bo yagiye gucikana ashikanywe ku kivuko c'Ikose aho nyene mu Bugiriki. Mu ndwi zibiri z'imbere yaho amato abiri mato yaratwaye abimukira yarazamye mu mazi hafi y'amazinga ya Evia na Samos ku ruhande rw'Ubugiriki nyene. Abantu hafi 30 barafa, abandi batari bake